ariko iki ciyumviro nubwo muvuga ko UN hariho ahandi irangariye maybe suko ndavyibaza jewe, kandi iki ciyumviro hari n'abandi bantu bafise wanashaka n'ubumenyi muri relation internationale twakicariye turakivugana, barambwira bati kirarashe, iki kirashobora gufasha. Ngira ndabahe akarorero kamwe. Uriya mudamu Kayikwamba Wagner, imbaraga yakoresheje zo kudacika intege, yama ariko asubiramwo meme discours, aho agiye hose asubiramwo meme discours, nizo zakonvense l'opinion. Abantu bose baravuga bati no, umuntu aguma avuga vya bindi, reka tumwumvirize. Ariko muribuka ko mu ntango baravuga bikirenganira, akavuga bakarengana. So iyo utavuze ikibazo cawe, nta muntu n'umwe azopfa amenya ikibazo cawe. Bose baca baja muri ivyo bisanzwe bizwi, muri ivyo vya geopolitike, muri ivyo vy'u Rwanda babesha canke bavuga, baca baja muri ivyo nico bintu novuga des couches superficielles. Ikibazo c'abanyamurenge, ikibazo c'abatutsi bo muri Congo, ni ikibazo gifise fondement, ni ikibazo gifatika, si ikibazo giponyoka, si ikibazo gito. Abantu bicwa ku murango, means ku manywa nijoro, canke ku murango no mw'ijoro, bakicwa ukuri kwamye, ukamengo birarekuwe kubica. Kwica umunyamurenge, kwica umututsi muri Congo birarekuwe, umengo biri autorisé par la loi. Iki kintu rero mwebwe nagomba ndabamenyeshe ko mufise impamvu yumvikana, impamvu yo kudefanda yumvikana. Nimuve mu bintu vy'igisirimba, nimuve mu bintu vy'igisirimba, nimuhaguruke muje ku mateleviziyo international, muje kuri za CNN, muje kuri za TV5 Monde, muje kuri za BBC. Vuga ikibazo canyu, mucivugire. Twebwe nitwakivuga tuzoba turabafana. Nivyo vyibi n'u Rwanda ruvuze bavuga ngo ni igihugu ngo cateye ikindi, ariko umuntu wese afise ico bita mu Kirundi akami ka muntu, conscience, arumva neza ko umunyamurenge ariko ararenganywa vy'indengakamere, or norme bitari kuri normal, no, c'est anormal, biri ku rwego rw'indengakamere. Rero uwundi muntu wese yohaguruka kubavugira, bica bitesha agaciro ya cause, bica bitesha agaciro ya mpamvu, bica vyumvikana kumengo hariyo iyindi speculation we wimuzanye, aca yitwaza abanyamurenge n'ibibazo by'abanyamurenge. Bisaba ko abanyamurenge n'abatutsi bo muri Congo muhaguruka mukivugira, mukaja mugakwira imishwaro isi yose, mukaja ku mateleviziyo. Yewe n'ivyo biganiro nimba hariho ibiganiro biriho amahera, no kuvuga umwanya uza kumara nimba ari 30 minutes umara kuri TV imbere ya kamera, ukazishura mukavuga, hagakorwa ama fundraising, ariko ivyo bintu bigakogwa, hakaba campagne de conscientisation, hakaba campagne de conscientisation, mukumvisha isi, kandi apana bisanzwe, mukumvisha isi ko basigaye babarya nk'imboga, ko basigaye bababaga bakabarya. Hanyuma umuntu uwo ari we wese azovyumva aca yishira mu kibanza ciwe, ati wewe nawe niwaja muri Congo nawe bakakurya, uzokumva ko ba bantu batarira busema, canke nibakurira umwana, canke nibakurira mwene wanyu, ubinjize muri iyo logique, baje muri iyo mood. Ndababwiye iyo kampanye ntizorenza ukwezi kumwe, ikibazo canyu kizoba traité nk'ikibazo ca Israel. Umwaka babwira Israel muri 1940 hariya bati none n'abantu ifo ko tubakatira ahantu kw'isi, bakabakatira akamanyu kw'isi, basi nimubaha mu bihanga ryigenga mubeho.
Yeah, why? None okay, abanyamulenge nibo bantu bakwiye kwitwa ba apatride, les sans patrie? No, barafise iwabo, barafise ahantu bakomoka imyaka amajana imbere y'uno munsi. Kubera iki batobidefanda? Mugabo uwo ari we wese azoja kubivuga mw'izina ryabo, bizoboneka ko afise izindi speculation. Kongo izoca ihaguruka ivuge ngo imumutaringe, ice imushira ku karubanda ivuge ngo aje kutwiba amabuye, aje kugira ante, ari mu nyungu, bagomba kugira balkanisation. Mugabo umunyamurenge mwohagurukira rimwe, umwe akaja mu Bufaransa uwundi akaja muri kw'isi yose. Do your best. Turi hano tuzofashanya kuko nta n'umwe, c'est révoltant. Ibintu biriko biraba c'est révoltant. Twese dutegerezwa guhaguruka tugashigikira, tugafasha, tukiyumvirira hamwe, tukagira ikintu tuvuze tuti bene wacu turabonye aho basigaye, turabonye ko basigaye amahoro, hanyuma tugakomeza natwe ibindi. Why not? Mumbabarire audio ibaye ndende ariko ndanabisabiye imbabazi, mumbabarire pe.